neno ni la Kirundi. Ubuze irivuga mu Kirundi. Unaposema verbe mu Kirundi. Utumenya ko ari jambo twitijije. Ni neno tumejiaza. Rero ngomba ndabemeza. Hapa nataka niwaambie. Mu Cyongereza bavuga ngo baptize. Wanasema baptize. Mu Gifaransa bavuga baptême. Wanasema baptême. Mu Kirundi umubatizo. Mu Kiswahili ubatizo. Kuva ryari Umurundi n'Umwongereza bari bafise sogokuru umwe kugira ngo bagire ijambo risa mu ntama. Neno la kufanana ndani ya Mungu. Gukora kutumika ni Kirundi. Travailler ni Gifaransa. Umva bihura. Unasikia vinakufanana hapa. Acha dutaura twese. Hapa tunaelewa sote. Yuko Umufaransa, Umwongereza, Umurundi yaritijije iryo jambo. Walijiazima hilo neno. Turironderere. Iryo jambo ryitwa batizo. Hilo neno linaitwa batizo. Niho riva. Ndoko linatoka. Iryo jambo risigura mu Kirundi. Hilo neno linamaanisha kwa Kirundi. Kwibira mu mazi. Kuingia ndani ya maji. Immersion. Kuibira mu maji. Ari abantu bavuga ngo kuna watu wanasema jana nabatijwe kera. Nilibatizwa zamani. Ndakubaza. Nimba kubatizwa. Kama kubatizwa. Ari jambo risigura immersion. Ni neno linasema kuibira mu maji. Umbonera warabatijwe. Waona no shaga batizwa. Change baragusiza amazi. Au alikupaka tu maji. Urashoboye kuvyitira indi zina. Unaweza ukavita lingine kugira ngo umenye yuko utagomba kubatizwa kabiri. Ili ujue kama utaki kubatizwa mara pili. Kubatizwa ni kudumbukizwa. Ni kudumbukiza. Niko bisigura. Bisina ngo jewe vuze ko nabatijwe. Naposema kani jewe mimi naradumbukizwa. Nilidumbukizwa. Niko bisigura. Ndivyo maana yake. Niyo siguro y'ijambo. Niyo tafsiri. Ariko sitariko sigura Bibiliya. Hapa sikuwa na tafsiri. Nariko sigura ijambo ry'Ikirundi. Nilikuwa na tafsiri n'ijambo ry'Ikigiriki. Na neno la Kirundi. Ubu rero urabitahuye. Ariko isigura Bibiliya ivuga ngo tafsiri ya Biblia na ku murongo wa 4. Mstari wa 4. None rero sasa kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe. Kubatizwa kulituma tunasikwa tuba mu rupfu rwiwe kugira ngo nkuko Kristo yazuwe mu bapfuye mu bwiza Yesu alivyofufuliwa kwa waliokufa n'ubwiza bwa data wa twese kube ariko natwe tugenda mu bugingo busha twende katika uzima mpya. Okay, ni bande bantawe ni wanani wamenielewa ngo kuko kubatizwa kwaduhaye kubambanwa nawe eti maana kubatizwa kilitupatia kuzikwa mwigeze kumbonera umuntu bahamba gahanga gusa wao uliona mtu aliwahi kuzika bagasigaza ibindi hejuru wanabakiza bingine juu kumanda twokwiru manda tunaanza tukakimbia nimba kubatizwa ari uguhambwa ni kuzikwa kuba ariko abantu bakunda guhambwa ibipande kwa nini watu wanapenda kuzikwa vipande ukubatizwa kumatanya n'urupfu rwiwe kunambatana na kifo chake bragade bosa bragade usohotse ngaragaje ubuzima bwiwe uko yahambwe we kisi alivyozikwa giye guhambwa naenda kuzikwa wote kugira ngo nzuke we ili nifufuke wote akakanda kababwira akakaturika wanjye iso mukuze wanje niko na binamu yangu yakunda kumbwira ngo alipenda kuna jewe narabatijwe mimi nilibatizwa kuvanga kuanzia hapa gushikanga chanda simba ndabatizwa nga nikabatizwa hapa yavuze yabitse yalikuwa anajua kwenye aliweka kugira ngo akwemeze ili akukubali yukibimba byose bitapfuye kuwa parti zote za mwili nimba we yarafise ingorane kama yalikuwa na tatizo hasigaye ako gahimba kwa sababu palibakia ako kakitu tu wewe amatwi yose aracari kwisi yote akigaliki hivi oti jano wapfuye hanone hapa ulikufa hapa ndagutahura rero igituma uvuga nabi kwa nini unasema vibaya igituma wumva makuru mabi kwa nini unasikia baba amatwi nigeze abatizwa ariko mukanya ngiye kukubatiza amatwi amaso amazuru umunwa umutwe umutumba amaboko n'amaguru. Hallelujah. And then nuzosubira kuryohererwa makuru mabi. Autongeza furahia amani. Nuzosubira kuryohererwa pornography. Autongeza furahia pornography. Kizobikizira. Utakuwa vile kuko amaso yawe. Kwa maana macho yako azoba ariko arabona nka Yesu Kristo. Aya bande bragata la bragadino. That's one. Two. Cha kabiri. Nikintu ngomba kubwira abantu bose. Nikitu nataka niambie watu wote. Yesu. Aje kuva mu mazi. Alipomaliza toka maji. Biblia ivuga ngo Muhemu yera. Roho Mtakatifu. Hapana shetani. Hapana shetani. Muhemu yera. Roho Mtakatifu. Amutwara mu bugaragwa. Akampeleka jangwani. Bugaragwa. Jangwani. Ntanukana kawibana. Ni fasi fulani unaishi peke yako. Ari abantu rero babatizwa. Kuna watu wanabatizwa. Akacabona muhira baramuhagurukiye. Anaona kunyumba wanamsima wanamwekea. Kubera ukudatahura. Agatangura kwibaza yuko yavangiwe. Akabivamo. Reka ndagusigurira. Acha nikutafsirire. Ukibatizwa. Ukimaliza kubatizwa. Ariyo isi witandukanije nayo. Ari ubuzima winjiyemo. Ariko isi witandukanije nayo. Iracagukeneye cyane. Ku buryo igomba kuguhiga. Baka inahitaji kukutafuta ikukamata. Imana rero kugira ngo igutabare acha gutwara muri private place anakupeleka nafasi ya wewe peke aho bita mu bugaragwa pale kwa wanaitwa jangwani murabitahuye unaelewa private place ikibanza aho bita mu bugaragwa pale ambapo wanaitwa jangwani nucuvanga aho cugenda muri utatoka
muri desert Mali. Wende desert Mali. Oya. Hapana. Uza kwisanga. Utajikuta. Abantu kanakabi wanyu. Watu fulani wako. Bariko barakubwira nawe. Wako kugira ngo banke. Sio jua. Ariko kugira ngo wewe umenye ngo muri no mission. DJ nyene reka nimatanye n'Imana kugeza aho nzobaterurira aho. Niwanyanyulie kwenye niko. Biratahuritse. Rero mwishengero dufise abanyeshuri badubuye n'abanyeshuri bagenda batera imbere biwe. Wanasonga mbele haraka. Ukidubura mushobora kuja muri classe supérieure. Hawezi ukaenda kusomo la kufuata. Biratahuritse. Yanaeleweka. Ari abantu rero badubura mu bugarabu. Wanadouble jangwani. Kuko Imana ibacishije ngaho kwa maana Mungu anawapitisha kugira ngo bashobore ili waweze kumva yuko barondera Imana cyane, kusikia kama wanatafuta Mungu maze baneshe zijya ntamba alafu washinde zile zimewasimamia. Ariko bamukutamenya lakini wao kutojua bakaca babivamo wanabitoka hemo aradubuye bimusaba ko asubiramo ikigwa. Inamuomba arudilie masomo. Niyo dufise abantu bamaze imyaka 20 muri eglise. Ndio tuna watu miaka 20 kanisani. Akavuga ngo je nakijidwe kera. Anasema niliokoka ariko nandi ntambwe ingana gutarate. Lakini hakuna hatua hata moja alipiga kwa nini. Yibaza ko ariko aragenda. Anajiwaza kama kubera ko amaguru ariko aratambuka. Kwa maana miguu inapiga. Kumbe ariko arazunguru. Kumbe yuko anazunguka. Amaguru ariko aratambuka. Miguu inatembea. Ariko aracadura. Lakini akingaliki aracari muri primaire. Akingaliki mu primaire. Yuko agenda muri secondaire. Kama ataenda mu secondaire. Nibuka yuko muri primaire. Kama mu primaire. Habaho concours. Mu wa gatandatu. Somo la 6. Eba nutayishoboye. Kama uiwezi. Uwo mwiganye. Yinjira muri bleu blanc. Anaingia mu bleu blanc. Ukiri muri kaki. Ukingaliki mkaki. Unasamaye. Arongana diplome. Ukiri muri kaki. Ari abantu rero. Muri eglise. Badubuye. Ariko mwebwe ni muzodubu. Bratahuye. Nigiki cy'abadubuje rero. Nigiye bariko baraca mu bugarabu. Ako batahuye. Ico muhemu yaragiye kubigisha. Baca batangura kuvuga. Ivyo gukizwa naco bimaze. Aradubuye. Gofu kuva narakizwa jewe. Kama sija kukoka mie. Jewe. Abantu barankurira udufresh mavuta. Y'amafresh. Aradubuye. Iyo ni mico mibi. Y'abanyisirayeli. Bari mu bugaragwa. Ngo muri Egiputa twaje ibitunguru. Ariko bibagira ko bajya inkoni. Niyo mico y'abantu. Ngo mu isi naronga amavuta y'amafresh. Ariko akibagira yuko muri ayo mavuta yagira na riske ya sida. Ariko iyo twihanga tukavuga ngo Mana ndanyuzwe. Ninasema Mungu na Yesu. Kambili na Yesu. Kambili na Yesu. Kambili na Yesu. Kambili na Yesu. Inashinda des jours propres na shetani. Iruta des jours propres na satani. Kijumbu na Yesu. Kijumba na Yesu. Kinashinda brochette na shetani. Kiruta brochette na satani. Iyo umuntu ariko arihangana gutyo. Mtu anavumilia hivyo. Ataduga n'ingoga. Hajija kugera muri level. Ibitangaza n'utwumi. Mu mezi 3 yo gukizwa kwanje. Nari maze kuzana umufumu wanje mugakiza. Nilikuwa nimeshaleta mfumu wangu. Mu mezi 6 yo gukizwa kwanje. Nari maze kumugurura ikimuga. Nilikuwa nimeshasimamisha kiwete. 6 months. Mu myaka 3 nari maze gukora ibikorane ku matera. Sinigeze ndubura. Sishobora kudubura. Nubu ndaca mu yandi mashuri. Ariko sinemera kudubura. Nitudubura gute? Iyo twihanganiye ivyo turiko turacamo. Tukavuga ngo vyari kungora kera. Iyo nari kuba ndi jenyene. Ariko uno munsi si jewe jenyene. Ari umwami tugendana. Nimba bingora nibishobora kumugora. Ego bigaragara nk'ibiko ariko nibikomereye umwami wawe. Niwagira iyo nyifato uzoguma uduga bakubone mu university ya Jesus. Amina. Abavyeyi murantaho. Jefferson mwana mwiza cyane. Mimi niko na mtoto mzuri sana anaitwa Mary Grace. Azovugishwa cyane mu mahanga menshi. Atabiri sana katika mataifa mengi. Ndabivuze kugira ngo namwe muzokome muvuga neza ku bana bawe. Nasema ili namwe mseme vizuri kwa watoto wenu. Naho yorira kwa keneye imodoka yanjye. Nayo no siwezi mpa. Ariko arize cyane. Shobora kuja kuri empo. Ngandikisha izina ryiwe. Ariko sinzomuha igende. Lakini sitampa itembeze. Bisigura ngo umuntu akiri ruhinja. Inamaanisha mtoto akiwa ari ibintu Imana itomo. Kuna vitu Mungu ampi. Nayo bimuha. Ito bimushikani. Hawezi mfikishia. Alors kuba utarabona ivyo uri kurasengera. Kuona hujabona vile uko naomba. Inyuma yo gukizwa kwawe. Sikutishuwe. Arakeneye kugira character. Lakini nakuomba ukuwe na character. Imana irarindiye kugira character. Mungu anasubiri
zishoboye guterura ivyo vyiza agiye kuguha. Amina. Amina. Ndabasengere. After today, ubuzima bwanyu bugiye kwamamaza icyo Yesu ari. After today, imvugo yawe izogaragaza icyo Yesu ari. Nugishoboye kuvuga nabi, nugishoboye kumva ibibi, nugishoboye kureba pornography, wewe nuzokwigera udubula speed yawe. Izotangaza benshi. Mukiyanze yatangaje benshi. Mugiye kigufi kiri imbere. Uzoburi kurakiza abagwayi. Ukora mugurura ibimuga. Ukora yukara abadayimoni mu bantu. Ndabizi. Ariko Imana itotamagarira bimwe. Kuna nyakati Mungu atuitie hivi moja. Ariko muri universite ubigira ubuganga n'ubigira gestion nibamara igihe kimwe. Igihe ushobora guteba mu bugaragwa nuyaze ko Imana yagutaye. N'ishure ritandukanye n'izindi. Ndaheza gihe ubuzima bwawe. Urashobora kumfasha twinjire mu masengesho ari hejuru cyane mbego tubatiza. La bragade bosi bragade no zabrahade bo. Ugira Imana ngo ndakwishikaniye. Imana ngo ndakwishikaniye.